mani je ndafite abakobwa benshi nga murundi bambwira ati nkeneye kwamamara icyo cyo cyose umuhangira ndagikora bise ko nijya content ndambwira ati we rero rondera umuhwi witobange bijya bintu banze gusohoka yaciye aja kubimenyesha makuru mana ratanga ibiganiro systeme y'abanyarwanda ingene bakora zingene meze bijya bintu bivuze ikintu kinini cyane muri industry kuko hari abaririmbyi bashaka gukrea base yabijya bintu kugira avugwe burya umuntu kumenyekana canke gukora hiti bica mu nzira zitandukanye shobora guca muri negatif canke positif ariko pemport tujya mukobwa na wene burya abanyarwanda mutabarategura ko umupromota ni nkaba DJ Paulin urabajya ba DJ Paul ni umu influencer n'umuntu atagira akazi kamwe ningwanyi mu ncamake urashaka kuja muri studio karirimba ushaka kuja gukina filme simple sivyo ariko DJ Paul nk'ubugiye umubona muri filme Yes guys, hi mumeze bien muri good. Kigano mukibonye lenda ariko tuyikoze ku munsi wa Mungu. Abantu benshi bagiye gusenga gushimira Imana umunsi wanyuma wakaruhuko. Ku munsi wa mbere n'umunsi w'ibikorwa. Je meze neza ndizera ko namwe mumeze neza cyane. Hama kore no munsi kibazo canje tucerekeza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Aho kobwa Emeline nibaze ko muzi ndibaza video warayibonye Emeline ndamuzi neza cyane video warayibonye ndanayifise muri phone oye bijya bivuze iki muri industry y'umuziki wo mu Rwanda bijya bintu bivuze ikintu kinini cyane muri industry kuko hari abaririmbyi bashaka gukrea base yabijya bintu kugira avugwe burya umuntu kumenyekana canke gukora hiti bica mu nzira zitandukanye shobora guca muri negatif canke positif ariko pemport tujya mukobwa na wene burya abanyarwanda mutabarategura urabona ujya mukobwa mu bisanzwe ujya mukobwa bijya bintu banze gusohoka yaciye aja kubimenyesha makuru mana ratanga ibiganiro systeme y'abanyarwanda ingene bakora zingene meze umunyarwanda arashobora kubona kuri content akakubwira ati jewe nzora ndaguhereza idolari 50 sivyo kuma dolari yose nzoba ninje kuri YouTube umva ko amahera bas dolari 50 iwacu ni ibihumbi 340 ibihumbi 300 birenga ayo ni make kigano kimwe cyonyene ariko nabonere baba bayinjije nimwe navuga ati nta muntu hanura gukoresha YouTube aha mu Burundi ko amahera ya YouTube ngahi wacu mani ari hasi cyane ni make gose arumva ariko bo bajya abanyarwanda bo barashigikirana mani ushaka guhura n'umurundi ariko araraba ibiganiro byo muri Kenya ama TikTok yo muri Tanzania ama TikTok yo muri Amerika mugenga mu Burundi ari abarundi bakoresha TikTok kandi bakrea nugukunda gusa ivyanyu urumva ujya mudemure kuba yaciye aja kubinyemensha makuru gukora ibiganiro bro hari ibintu je vyanyeretse nariyumviriye mani je ndafite abakobwa benshi nga murundi bambwira ati nkeneye kwamamara icyo cyo cyose umuhangira ndagikora bise ko nijya content ndambwira ati we rero rondera umuhwi witobange izo video tuzozitambaza bro shaba kirangiye urumva rero ujya mudemu yarahaye hit Rwanda uno munsi Rwanda rukora avugwa cyane do please ko rujya mukobwa ibaze nabadumba muri Amerika nabane urumva everywhere gusa abatanzania nibo bantu bigungira kutwabo manya abatanzania bashobora kujana n'ama content y'abandi bantu ngo bajanye navyo umutanzania abonye mu kindi gihugu bateye aca yihorera bigira uko mengo ntavyatsi urumva ariko umurundi abonye umunyarwanda yakoze agahiti
aca atambagiza ku mbuga ziwe abonye umutazana akozaga akantu aca atambagiza ku mbuga ziwe mugihe ivyo bintu mutabivuganye ntubukwiye no kubivugako nkaje ari ibintu ushobora kuvuga kubera mbona neza ko vyamaze kuba virus vyamaze kuba viral amastats y'abantu bose amapage yose urumva ho bro iyo ni content cece amaya gusinyene ndayigirane ndayivyaza umusaruro mu zindi nzira ariko kiya kintu ku muntu aciye ubwenge ijya ni content kabisa kandi kazi ariko ikibazo kindi nibaza ko iki bataraba tamufunga basi none mu burenganzira Kagame yahereje abanyarwanda none nabijya biremewe kwese ngira birimwo oya bro je naho urambona ibigano bako bavuga ibishegu ngo dore ngo videngere banyaza gusa ngo umukobwa akoze ikigano mu isiripa ari ku gitanda je nkabiraba nkavuga ati ibi birapasa ariko rero hagezaho bro oya system ikidaje cha Henken amukaje gukora ikigano kisigura ngo na man ukisigura bro wakoze rere kubo dufate ke bagufatiye ku mpene wari kururira impene woja kwisigura uca wisigura gute kandi bagufashe ibaze para ku mpene umba bijya bintu urumva neza ko biracanganya man ni mu burenganzira babufise aho tuje kuba mu Rwanda re ko bijya bintu mani views za bijya bintu bro bajya binza amafaranga menshi cyane urabijya bintu zya video ngo kaye nawe nabiganiro by'abanyarwanda uragusabigura birabo utezo kubiraba nukuri kw'Imana urumva bijya nimba ubwo burenganzira president wabo yarabubahaye ati biremewe bro tigire kwiberaye bro ati ifate video haho na jeno cha nifata video ndiko ndisambanye no cyabasha sa yabaza gutwara sida haje ngaha bugufu ahi wacu mu mico nakaranga by'igihugu nibirimo abirimo ariko mu Rwanda je mbona umengo biremewe bro kuko ibintu mutaje mbona mu Rwanda aha mu Burundi wo pima gusa ndani kuko ugwaruka rw'abarundi kandi barabatubesha amani ngo abarundi abanyagana turi bamwe ngo turi bamwe turi kumwe baratubesha batubeshe gute none mani gute twoba turi bamwe ariko imico nakaranga tabisangiye nitubisangiye gute nani imico nakaranga by'u Rwanda ko bakwemerera kwigisha ingene banyaza ko bakwigisha ingene bisambanya ko bakwigisha ingene umukobwa urondera amazi amategeko ni ataramwe turi bamwe gusangira amategeko ni ataramwe oyi mico nakaranga mu bisanzwe ni ari Rwanda Urundi kera Rwanda Urundi ni soko nkuru ya Usumbura yari isoko ya Kinama vyaseriye soko ya Kinama isoko ya Kinama yari soko nationale y'u Rwanda no Burundi Usumbura uzobibaze nka mzee wawe canke nyukuru wawe iyi Usumbura niyo yari isoko nkuru ya Rwanda Urundi yari iyi soko ya Kinama iyi nyene iyi soko iyi yaga ikibazo kigira kabiri ni dutandukanirize itandukaniro riri hagati y'umupromoter n'umujournaliste difference hagati y'umupromoter n'umujournaliste ego umujournaliste n'umuntu n'umunyamwuga urumva umujournaliste n'umuntu yafashe ikaye n'ikaramu yakoze stage urumva ku radio arakora imyimenyerezo yo kumenyesha amakuru iki naco kirenze ko umujournaliste nk'uwo umujournaliste bamubwiye ati mu Kirundo hari inzu iri kirasha urazi ikintu akora atafata déplacement akajayo akishikira akabibona atagiyeyo naho umuntu yatumye hariya
amuha amakuru wa mwene inzu, audio ya mwene inzu abayikeneye, iri kirasha audio iyo muntu abayikeneye, n'ababanyi sivyo, amajwi yaba bakenewe, n'abariko barashengerera, hariho n'ababirubaza. Iyo niyo bita inkuru, gushikiriza iki? Inkuru yimbitse. Bayita inkuru yimbitse. Ego yimbitse, umva ni ya vrai, umva umuntu ariko aravyumviriza ariho yarari. Avuga ati ego nivyo pe. Ko niko bubaka professionalisme mu kazi. Urumva? Umupromota nawe n'umuntu atagira iki amategeko ngendegwako. Gusa ari ibintu nawe nabazi ati iki kintu agikoze nikosa. Kubera azi neza yuko atari uburenganzira afise. First umupromota nta burenganzira abafise bwo gushikiriza inkuru rega. Kuko umupromota rega nashobora kuja kwa ntare kubaza amakuru. Urumva? Umupromota nashobora kuja mu isanganiro canke ahantu hose ngo abaza amakuru ngo yerekane baje, nta baje abafise. Sivyo? Niyo mpamvu yandika ivyo yishakiye. Ntawe mukura ni nko kuguze telefone occasion. Ugasanga ni nyibano. Wikura he? We bagufashe sezi. N'abapromotare nuko. Musaza twe makuru cyo kwa dushikiriza. Nta muntu yoza kutujija. Ngo biwanditse abikuye he? Jewe iyo nabikuye nije ndahazi. Kari nta kibazo na kimwe birimo. Kubera witwa umuki mu promoter kandi bakubaje ati wewe ukora umuganya baki. Aha ni umupromoter avuga ati jewe ni sans métier. Ariko umujournaliste avuga ati je suis journaliste. Kweri karafite nibimuranga. None umupromoter we burya wewe uhura n'umupromoter mu ibarabara ke wo bibwirwa n'iki kora umupromoter. Bavuze? Uhura n'umupromoter mu ibarabara. Wo bibwirwa n'iki kora umupromoter. Ariko arigendera tout simple. Anakimwe. Anakimwe. Aho ni wa promoter rero. Nibiswi vyinobera. Gusa ariko tugiye kuraba aba promoter baba bazwi cyane parapuro y'aba journaliste. Kwe urazi impamvu? Aba journaliste bakora ku radio. Urumva? Baguma ku radio hamenyekana ijwi, ntihamenyekana umuntu. Ariko aba promoter bo cyangwa aba influencer baridandaza nabone visage zabo akazidandaza. Arashobora kubwira umuntu ati mfata video agakora ivyiwe. Kare umupromoter inkuko urabanicaye ingandi ko mbwira abantu. Ariko barambona. Ejo ari uwo novuga amajambo akamukora ko tugahura akambwira ni wa muhungu poa. Urumva? Ariko umujournaliste baguma mu radio ava yataha. Umumesha makuru n'ibindi ko ndavuga ari nakubisabira uruhusha. Ivyo uri kuravuga wavyanditse ahantu umva nugutego vyose wavyita gutegura. Niyo mategeko yiki y'umumenyesha makuru. Urumva? Ndibaza aho watahu. None wewe kore wewe uri umu journaliste cyangwa uri umu promoter cyangwa uri umu influencer. Nyimba uri umu influencer tubwira impamvu uri umu influencer. Nyimba uri umu promoter nawe nyine tubwira impamvu. Nyimba uri umu journaliste tubwira impamvu. Okay. Mu bisanzwe jewe je ndi umu influencer. Sivyo? Ko umu promoter ni nkaba DJ Paul. Urabajya ba DJ Paul? Promoter ashobora kuba nka manager w'umuntu, ashobora kuba umusponsor w'umuririmbyi kanaka. Nka Landry. Ujya no promoter. Sivyo? Kuko umupromoter nawe nari limite buryo ukuntu gatoyi. Urumva? Promoter n'umuntu yubashwe mu. Umu influencer nawe cyaragwa karorero na Fizo n'umu influencer. Good. Badamu n'aba influencer. Aba ba Dramatic n'aba influencer. Siguri gituma aba Bendwayo. Impamvu araba influencer aziyari. Bajya barashaka kuronka idiri yo kwamamaza ibintu.
influencer yabo ama company menshi abayakeneye nakujya kwa Simbizi twese nuko sivyo ubu fise social media zikurikiranwa cyane none Mokenzi si umu influencer Alvin si umu influencer ego numu influencer n'umuntu atagira akazi kamwe ningwanyi mu ncamake urashaka kuja muri studio karirimba urashaka kuja gukina filme simple sivyo ariko DJ Paul nk'ugiye umubona muri filme bro wotangara vraiment ko DJ Paul ngene yubashe hone ngene ameze urumva wotangara kabisa ariko je umbonye muri filme poa boye mu muziki poa umbonye mu gupromoting umurimvyi poa urumva umu influencer ni nka passepartout ni nka ntuze ni nka ya charger ifise imitwe nk'itandatu Phantom Jaco iPhone Jaco Android Jaco Gatafari Jaco zose uyu ni umu influencer rero avomera zose umu influencer arashobora gukuza umusano mu promoter yananiwe cyangwa umu journalist yananiwe kuko nibisata kwanza rega biragabuye ke umu journalist ku radio urumva nese ku radio atanga amakuru sivyo yatohoje umu promoter atanga amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi n'ubujanja bwiwe sivyo na strategy ziwe zose kugira umuririmbyi agiye kure poko ivyo bintu bitandukanye habwo je nagereka ce nibariza abantu badukurikirana ati none twokwemera ari ko umuntu ari umu aharagafuni he bo canka ati we ubona ikiryosha ari ikihe nk'abantu badukurikirana nkibumvise ivyo ndabasiguriye batubwire ikiryoshe ni ikihe muri ivyo urabu journaliste bwo kuba occupé wakora ibintu biri kuri liste canke ukaba umu influencer ukorera ibintu bya nimba ubonye imbwa yapfire mu ibara ukayifotora ukapostinga nimba ubonye moto ikigenda yumba yumbuka ikamera ugapostinga nimba ubonye umuntu w'amazi ugafotora ugapostinga uyu mu influencer nimba yare yatsinze ugapostinga ariko mu journalist arinda kuja mu radio gusaba uruhusha urabona afite inkuru nateguye ya Barcelona Real hari uca yumviriza kumviriza ino nkuru yigisha iki iki abantu rero ari abantu bondi binusi batakene ibintu byo kurinda kubigisha kuko inyigisho bazumva henshi bakuze bazumva no mu masengero basengeramo barumva inyigisho urumva were uje kumwigisha ngurabona ngo ibintu nibinyaye no crea gusa vibe urumva crea gusa vibe bisigaye bizokwikora kandi abara amahoro menshi pe acane cha reka tubashimire nimba ucufise icyo urenzako sinzi ko baje naco norenzako okay gusa ndagushimiye cyane kubona utajenda kunda mvuga amajambo make abantu bayatahure mu bisanzwe je niyo mpamvu negura ibibazo biki iki nico bita ikiganiro rero urumva umuntu nakumviza ikiganiro gito kigahera hakiri kare kigahera sabe rero usezere abakunzi guys je ndabakunda cyane ndabakunda vraiment bande mudushigikira ndabona umuzo wanje mwawutawe ariko son ndatanguka bazana abandi baririmbyi dukore udusisangure hamwe ko nabonye biba biryoshe uriko n'umuririmbyi cyangwa manager wiwe tuzosisangura nimubwire muri commentaire umuririmbyi mushaka nzozane